ico kintu ndakivuga umusazi wanje ntiyanyorohereye mama yaraje ankura muri scene yes ndiko ndactinga ankurayo kandi baje bazanye n'abapolisi aho musi narakubiswa muhira n'ivyari vyoroshe hari sinema iri kiragaragara ikirazunguruka intera ubwoba 666 nizira ko buri kintu cyose burya dusohora cya dukina kuba gifise inyigisho je film iraryoshe guys nukuri kandi irigisha ariko uragerageza kwa ba Mimileye baheruka kuronka ubushimwe bande bose ariko nawe kuri umwigeme nikiye kintu kiza mu mutima wawe bwambe oya nta nakimwe pe ariko gusa birandyohera kubona umwigeme ashoboye kugira ko nambwe nk'ijya Mimileye no kuvuga ngo muri make nigiye ciwe buri muntu wese agira igihe ndagumusangize kano kantu ashaka ugasangiza jewe ugasangiza benshi nako baradukurikirana Angel ari mu rukundo kwe of course ntari mu rukundo vyo bimeze gute kandi murakundana sana man ndamukunda cyane uramukunda sana Mr. Kane ndamukunda Angel nubwo ubunyene umugabo wanje Kane yontuka nogenda iwanje of course mbega Keve 14 na Kane muba mubanye gute ko benshi hari benshi ko baradukurikirana bifuza ko ico kibazo kibishoro gira baronke umuco Hello mabibi na mabwana, wacha niwasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana everybody. My name is MC Goragoza, umutarambirwa kuva muri Kings Family Burundi. Urazi yuko ndabakunda cyane. Nimba utarafenda subscribe, nkundira option subscribe. Behind camera turi kumwe na Joba, mwitwe rukundo rw'abantu. Ni watumana amashusho ashika komeze neza. No kumenyetse yuko amajwi azameze neza. Nambaye blend kaze sana Kings Family Burundi. Right wacu mu Burundi. Hari nomero ngaho ziri hasi kubifuza kumenyekanisha kubifuza kugira publicité y'ikintu kanaka izo nimero ubona ngaho nyine aho nyene cyo wandika cyo wakura hama bintu cyo bigenda neza right up rero ni mu bwami bwa Kings Family nko twabimemereye nko twama tubabareye ko tubazana ibintu biri time biri ku mwanya abigeme beza right kana akire kwanza no mwigeme mwiza no mwamikazi muri no filme ndundi soyez bienvenue mademoiselle merci ça va ego umeze neza ndashima Imana sinzi nawe ariko aradukurikirana hamubabarira ati uyibuke kubabwira ati mwibuke gushona subscribe ikiganiro kigitangura nese numva ko amaze kubabwira nawe uvyongeye ko nabajya biwawe baca sali meze umeze neza reka ndire ko mugwe neza mwese sivyo none nanje meze neza hama nkuko Garagoza bivuze imbere kwiganira ukiraho cumanze ufite ndajya hasi sivyo none kugira ngo tumunezereze no bebe yavutse uyu munsi kandi kandi nanje ndakwifuza isabukuru nziza merci beaucoup y'imigisha myinshi bash iyo niyo kado tuza kumuye umunsi yo niyo nimero niri mikashi iyo nimero iri ngaho hasi niri mikashi urumva Hamti pela vyorosha izo nimero sinihenda izo nimero zanditse ngaho ntizihenda ubwami bwa Kings Family ntibyihenda umva urungitsa cavuga ati Goragoza tukandi baza ko bavyumvise ego imbere yuko twinjira mu kiganiro idonido icambere cicoreka manda go first mvuga ati ebana respect ku sinema ndundi merci ego hama imbere yuko dutangura ikiganiro kanone ndagomba umanze udusangize gatoya Angel ninde bamuzi mu filme ndundi Angel ninde Nanje nyine nanje bamuzi nyine mu filme ndundi nanje n'umukinyi wa film apana comedy filme ziri serious gusangiza abantu urashaka kuvuga ati je Angel nitkuku natanguye uko ndi gusangiza nk'iminota 5 gusa tuko turabasangiza ukuntu Angel yaje muri ibintu vya filme n'amazina bamwitwa amazina yanje y'ukuri abavyeyi banje bampaye ni Irakoze Saint nuko namanda bivuga ariko abantu benshi vraiment banzi kuri Angel hama kwinjira muri mu gisata ca filme nukuri je ibintu navyinjiyemo kera gose nkiri mutoyi nkitangura vya bindi vy'ama club cubibona tugenda muri wacu nyine badukubita amakonzi uvuye ugashika muhira bagutandika ariko for now ndashima Imana ingeje gikora
nuko navyisanzemo nagusangije n'ivyo nyene ndifuza kumenya Angelo yinjiye gute mu gisata ca film mbega nibihe bibazo yahuye navyo ni gusangiza bariko baradukurana basanzwe batubona bon nta bibazo je nahuye muri ibintu vya film nta bibazo nahuye navyo birenze usivye gusa nk'ibitangura itangura kwinjira mu bintu vya movie muhira ntabwo babikunda ni babikunda ariko igihe batabikunda no kuvuga ngo nari nkiri hasi nari nkiri hasi vya bindi nyene vy'abana uraba umwana ukabona imengo agiye mu bintu nyene bidashoboka me buriya umwana nejo bundi n'umuvyeyi bari karankurikirana umwana naja mu kintu uzumureke kuko imbere yiwe ntabwo buhatse ushobora kubona ico kintu mubuze jo kizomuberamwo ikintu ciza kikamuha ubuzima rero je ninjiye muri filme gutyo nta bintu bibi nigeze mpura navyo muri filme navuga ngo vyara mvunye umutima usivye umunsi umwe nigeze kuba ndi muri tournage ico kintu mandakivuga umusazi wanje ntiyanyorohereye mama yaraje nkura muri scene yes ndiko ndactinga ankorayo kandi baje bazanye n'abapolisi aho umunsi narakubiswa muhira n'ivyari vyoroshe ko nari muto ntibavyakira ariko kubera ko ari impano yanje ari ikintu nkunda narababwiye ngo ngiye kw'ishure nkaca nja kugira ndabe ko ya filme no yiherahetse kubera ko ndabikunda cane gose aho nyene ukiri ngaho nyene Angelo n'umwigeme asanzwe ari muri major yes ndagomba kumenya utaraja muri major hari yandi makrebe woba waraciyemo cengushika muri major byagenze gute mbaje ikibazo ciza handazi ukuri umuhanga azukatabuna rwigira mbaze ico kibazo abundi wumva nyine kumengo basi cangerageza basi nkanariza nkaraba nk'ibiganiro wagiye urakora byose nkabyicara ko nkabiraba rero urumva wowe amanje gukopya oya sinakopya wivye yes oya ahubwo nivyo vyiza mukuru umunyabwenge felicitation merci kugira ngo mbe muri major nkavuga jewe bwa mbere natanguranye na team yitwa Ikindi Club aha mukanyusha ko yitwara abambere nimba ico gihe ndayibuka abambere nitire ko lawo vyibuka twari ntago kwaho kandi abantu batanguje uwo mugwi vraiment respect kuko hari ico bakoze muri jail hama bimaze kugenda gutyo urabizi ko ibintu vya team kenshi kera nivyahagarara umwanya muremure byaragira gutya bigasambuka kubivanye n'uburyo ko ibintu vya film udafise support biragoye ko uhagarara byarasambutse twese turatatana tumaze gutatana nibuka ko hari igikorwa twagomba dukore yari film yitwa ngo Imuzi y'Urwego iyo film yitwa Imuzi y'Urwego umwanditsi wa yari Joachim Anthony niwe yari yayanditse ariko aca avuga ati jewe Joachim mwavanye kure sa cyane nimba abantu twavanye kure ni jewe Brighton Joachim Mr. Khan Elemazine muri Major TV turabana bavuye kure gose nabandi bagiye batwiyunga ko mu nyuma Keve 14 Keve 14 yaje abiyunga ko canke abantu twasiragorinzanye cyane ni Keve ni Brighton Kane na Joachim turi bane turashaka kwikomereza rero nani Joachim yanse iyo film Imuzi y'Urwego turagira gutya turonka umuntu ashaka kudusapotinga araza arandondera avuga ati bana je hari umuntu ndiko ndumva cama mareka ndingo gikira alaje ico gihe twari Imana ugira neza ico gihe twari tumeze nabi twa tukiri hasi nyine tukiri down ariko Imana yarabikoze araza arondera Mr. Kane arondera Brighton turaza turagira ibintu vy'amarepetition ariko biranka bro biranka wa muntu acara bihagarika abihagaritse ko ntabwo twacitse intege twakomeje turapambana kugira uyu munsi aho twaronse nyakubawa wacu sindamuvuga muzina yubaho cyane araduhagurutsa dufata ukuboko aho tugeze turamushimira cyane Imana mu ijuru muri major of course atuzana muri major avuga ngo nimukore ikintu kizima turakora ikintu kizima ni nabwo twaje twanze tugira ati mu major turavye ko alphabet amazina yacu
tuca dukuramwo Meja TV nukuri nyakubaho hari yubahwe hari ico yakoze nyakubaho nubwo batakuvuga mu izina naje ndashobora kuvuga ati respect cyane ariko ngaho nyene ukiri ngaho nyene ugishika muri Meja wowe nka Ange wari ufise ibyo ushaka gushikako ariko warabonye ko byakorohereje ibyo bintu wari wifuza gushika ko muri ako kubera ugikintu bwa mbere waravuga ati jewe nk'ico mangashika kuri etape nk'iyi nokora ibi ariko ukigira muri Meja byagenze gute ngira muri Meja usangize uko ukigira muri Meja mu muryango Meja mwari kujya nyene ariko hari ibindi byaye vyiyongeye bivanye n'uburyo iki ibyo byabagura mwarabironka ariko ngo musangize mugishika muri Meja vyaciye bigenda gute vyakurikiranye gute dugishika muri Meja vyagenze neza nta kibi nta ntambamye nimwe twese duhura nayo hamwe nuvuga ngo hari ntambamye twahuye nayo muri Meja no ambesha ego amapaka nta kibazo na kimwe nigeze mpura naco aho nyine canza ku kabazo kanje nga hari benshi bavuze ati Angelo asanzwe bakundanye na bamwe bari muri Meja na bamwe mu bakinyi basanzwe bakina ndavuga Mr Khan na Keve 14 baravuga yuko Angelo hagati yabo bahungu babiri bose bakunda bo ndi mala rero nkunda abantu icyarimwe uya birashobora gushika ivyo libikunda kubera iki je mananje ndamana yivuze imana yenye nikunda abantu ikadukundira rimwe twese nayo umwana w'umuntu ashobora gukunda abantu babimenya ngo muri bajye babiri nimba vyo bibaho nuba nkunda mwumwe ubundi n'ububeshi oya ntabwo bihari ntabwo bihari baye n'aba blada banje ndabakunda ego kandi vyagiye biragaruka no mu mareresi mwagiye murakina ari reresi yagiye ivugisha abantu benshi wowe na Kane ibana muri serious yakajembegeta serious yatumye ivugisha benshi kwe oya nukuvuga ariko yuko muri ko murakina zijya sena biba bimeze gute ntabirenze usivye ko nyine nitwa turi mu kazi bisaba ko bifiringa nyine ukabifiringa nta kindi urakunda kuvuga agajamo ndakakunda ngo gufiringa ego kuko utamaje ugifiringa cyumve mwico kintu cyo gikora neza kuko kuje mba navyumvisemo ni n'amavu ndabikora agahita abona imengo nahatarishije imengo nyine turi mu rukundo rwanyago nahoshwe ariko iryo banga muri kura Ndio ugirike ryo kugira scene babahaye muyifiringe nkuko bayibahaye iryo banga n'Imana yonyene irize natwe navyo tuzitwaremwe gutyo tuvyisangamo ni Imana iri muri twebwe niturondeza mama ngo manze kurondera ngo ndabigenze menya ati bamaye scene imita Imana nkubitakungira ariko hari kibazo utigeze inyishu cigiki mbega Keve 14 na Kane muba mubanye gute ko benshi hari benshi ko baradukurikirana bifuza ko ico kibazo kibishoro gira baronke umuco baciye kuri Kings Family Burundi nta handi Angelo yo kwishura ico kibazo atari ngaha Grago de jeda kwisabye ushaka nkuramo amajambo nafise umvirida Keve 14 ni nka musaza wanje Mr Khan ni nka musaza wanje ubundi ivyo bintu mwiyumvira ntabwo ari vyo inyuma ya kamera pe sinzi ko ari abantu bamaze kubona turi inyuma ya kamera uburyo tuba tubanye nta birenze ariko nyine turi mu kazi ifa ko twapurika ivyo director bayadusavye nuko nyine nta birenze je ntabwo ndi mu rukundo na Keve 14 nubwo ndi mu rukundo na Khan oya nani abo nono cyo ndabatwara gute kwera ari babiri mumbwire kandi tuba mu muryango umwe uca bicana hari ibintu bidasangirwa bro ego ariko ndiko ndagerageza kugaruka ngaho kugeza ino saha ngaha mu gice cyo Burundi mu bakinyi b'amareresi tuko turabona yuko abakinyi bo kuva muri Meja nka bose muri ko murashobora gufata iyindi shusho ngaha mu cinema ndundi novuga ati nimwe mugeze ku cata nimwe muhiye niriye banga Meja ikoresha abandi badakoresha kugira no munsi babe biko baragaragara mu masinema atandukanye aha mu gice cy'u Burundi wapi nta banga ntajyo pe nanari ni impano zacu nyene zivugira bro ego nimba umuntu yakubonye no ukina akabona nyene urashoboye kumwatira avuga ati reka nakadukorane n'ivyo gusa nta kindi kandi nta nivyo tuvyiratira n'Imana yonyene bibishimye ariko
hari abantu usanga bavuga ati abantu twe turakoresha kandi kantu tukavuga ati turagiye ku muganga hariya mwizera rya Yesu Kristo eh toka pepe amanu ndinde pe umva imana izindinde ivyo bintu izi nk'ubu nyine wacyakubya anje okay uragiye ku mupfumu ejo ukizinduka toka shetani yo nukuri kwimana goragote umunsi nzogera ku iyo ntamba ngo nyine kuvuma bizaba bindangiriye ko gute nuko bizaba bindangariye ama ngo bigende gute mani biriya bintu ndabwire bigira ingaruka uko biri kose bigira ingaruka ariko ukura bijamwe naco ariko urinze uvuga ko bifise ugomba uvuga ngo nubona bigerageje oya biriya bintu bifise ingaruka nubwo je navyo ndigira ngerageze ariko ndizera neza ko bifise ingaruka kuko ico nizera ko kituba gifise ingaruka n'ikintu Imana yonyene ikwihereye kuko ikiguhera ubuntu ariko umwana w'umuntu aguhaye agwana n'amakondisyo kanaka ndizera rero ko izo kondisyo azogira igihe wumva ko zikunaniye hamuferinga kandi ukoroka bunosho anibuye ibuye rikoroka bunosho yego ni kuri kw'Imana ukoroka kujya kwibuye rivuye ariko ndafise ngaho nyene ikintu ca nzamvuga hari sinema iri kiragaragara ikirazunguruka jewe narayibonye ndavuga ndajugume sindabona episode sindabona ngo coming soon narabonye cover intera ubwoba 666 yakavira renze ni film iryoshe kuva kwa Lemmy Nice ego Lemmy Nice big up sana icambere cyo novuga ati kuri cover bararenze uwayikoze no basaba uwayikoze ko bamunyandikira muri commentaire ndamuronde ndafise sinema ngira nkine na Joba jewe ngomba bamunyandikira ama unzoca umurondera byo bari bivyiza nibaza ko ije sinema ye film ni nziza hari abantu benshi bahabutse bivanye na cover batakuvuga ngo iteye ubwoba je ibintu nk'ivyo sinobiraba ariko nizira ko buri kintu cyose bujya dusohora cya dukina tuba gifise inyigisho je film iraryoshe guys nukuri kandi irigisha rero ntukagire ubwoba bw'ikintu kanaka utarabona ntukagire ubwoba bw'ikado kanaka utarafungura ngo umenye niki kiri ndani urashobora gusanga hariyo kontake of course urashobora gusanga hariyo idolari nk'ibihumbi cyangwa ugasanga rimwe impapuro za parcelle jewe numva imenga ikintu cyo mabura ni parcelle apfa oya kugira akanya n'agapa agataka ko amana uzobinkorera ngushimire pe no ngo kudriving ego nivyo mugabo kwitwa ati je mba iwanje nabitesa anje nubwo ubunyene umugabo wanje kane yontuka nogenda iwanje of course umugabo wanje akarugosha yakuneza abantu ariko twizire ko iyo cinema izoba ariyo kwigisha izoba ikiratuma bya bindi byose batigeze bakina muri ziriya filime zose zagiye zirarengana bizoba biri ego je film irigisha zera kandi uzoshira kuri station cenzo yipostinga pe aruko no oya je ndabikora sana reka more ariko mugiye guhurira mu gikogwa na Mr Khan umukorege wawe wo muri Major mwese mugiye guhurira mu gikogwa kimwe ariko twibaze yuko za serious zanyu tuzozibona cyo gutangaza rero nta nubwo ngo tuzohora cyane izina ry'Imana tuzohora ariko iyo mpuriye n'umukorege wanje mu gikogwa mba numva neza yo umusina numva ndyohewe rwose numva ndyohewe numva nyine nefse brand yanje iri hande yanje mfungura n'amazati bro wahat mbere ko mbaza bandati umva gute ndabikenza kandi murakundana sana man ndamukunda cyane uramukunda sana Mr Khan ndamukunda apana bya bindi by'urukundo oya ukunda nyine ego murumva yuko isinema 666 do imeze neza urumva hari abantu baca bumva ko 666 bavuga ati hazo ari ibintu byo kuca mu kuzimu faster iyo bikenewe uraja mu kuzimu ukadugana bwa bushobozi bw'Imana izamvuduko na Bibiliya hejuru gacumanika ariko akabazo kanyuma Ange urumwigeme mwiza mu sinema ndundi ugaragara neza I swear nta muhungu numwe atovye yumviye ivyo ni vyumviro vyawe ari Angel ndagumusangize kano kantu ashaka ugasangiza jewe ugasangiza benshi nako aradukurikirana
Ange ari mu rukundo kwe? Of course. Ntari mu rukundo vyo bimeze gute? Ntari mu rukundo vyo bimeze gute? Ariko mu rukundo rwawe bimeze gute? Bimeze neza. Shiri wawe aratahura ivyo urimwo? Cyane atabitahuye vyo cyo bimwana amazi. Yego. Bikana umukinyi wa film. Oya. Gusa yaravyigeze. Yaravyigeze urumva arabitahura nyine kuba uri aratahura na zirya bizo ngira. None ategezo kwitahura rega nakazi. None tugire gute? Akajambo kamwe twaba twibagiye kuri Angel nico yipfuza gushika ko muri uno mwaka canke mu myaka ngirira imbere sinzi. Mu myaka iri imbere cyangwa mu mwaka nyene rega Imana igiye guhora ikintu nabwigisha umugambo umwana w'umuntu. Yeah. Shwa ko ntamwe ikintu ukazobona ibana Angel ndabaye icamamare birenze. Mu masegonda ngahe gose. Ba rero nukuvuga Imana igomvye yongirira umuntu akomeye. Hama ndifuza kugera kure. Yeah. Nimba ari ikintu nifuza ndifuza kugera kure. Yeah. Kandi nimba ari ikintu nifuza ndifuza kubona ifilme ndundi iri ku rundi rwego. Ndashaka ko Netflix one day bazotwerekana nkabona haciye ko mu rundi cyangwa mu rundi kazi. Ivyo bintu bizompimbara cyane. Ego nzoja mwishengero nshima muzi. Ariko ndiko ndagerageza kubaza ngaho nyine ku kanyu. Ariko uragerageza kwa ba Mimi Mileye baheruka kuronka ubushimwe bande bose. Ariko nawe kuri umwigeme nta kintu nikiye kintu kiza mu mutima wawe bwambe? Oya nta na kimwe pe, ariko gusa birandyohera kubona umwigeme ashoboye kugira ko nambwe nk'irya Mimi Mileye. Novuga ngo muri make ni gihe ciwe. Buri muntu wese agira igihe. Kandi Mimi Mileye yageze kuri bijya. Jewe ndashima Imana kuko nanje mba ndiko ndegereza. Reka tuba turi ku murongo bro. Je basi ninakubona ugezeho aho nshaka. Aho je nifuza kubona Angela ageze kubera Angelo basi je ndakunda umuntu atera imbere. Nanje tuma misi yose ndavuga ati abantu bose azoza baravuga ati ngo kubana ikini nta mani banwanje. Oya ni banwa kwere. Yeah. Tubashimire turangize. Nta kibazo pe kuko ndazi aho nukomeza uraza kumutanga kumbwira ibindi bintu biri. Ivya. Nubona ko ntangoye gufiringa kubera feeling ya. Ndakwisavye. Yes, Joba. Reka dushimire ko baradukurikirana. Cyane gose. Icambere bivuye ku mutima. Reka nshimire abantu bari Amerika. N'abantu bacu twama tubona message zabo baradukurikirana cyane. Eka nshimire umuryango munini cyane wagutse wa Kings Family Burundi. Cyane. Shimire abari Arabia, abari ngamugije igihugu cyacu Burundi. Shimire abari Gitega, Ngozi, Mwaro, Makamba, Nyanzarake, gushika ngahi Bujumbura. Muri mu ntara yagutse ya Burunga. Reka ndababwira yuko kukeneye kugira publicité ukeneye kwamamaza ikintu cyaje cyose arakwiye kwandika kuri izi nomero nyene abana ziko ziracase amakugira tubimufashe tuvugana ukuntu biba bikwiye kugenda aha ni muri Kings Family umuryango wagutse cyane turabakunda cyane yari MC Goragoza na Angeli hamwe ndakubereye ko nyenda gukunda uvyemera none wonyankiriye neza kuvyemera ngo nagwa ngo dufitaniye naho ubutaha ciao ciao